bishika nk'ubu tubonye bamwe mu baririmbyi yaba Bface yaba ba Dramati yaba ba Rinoji bamo Nyafro n'abandi bagiye batandukanye bagiye gusenga ahantu hama bakabishirako urabona kumenga biraheza bigatuma gwagwaruka na babandi baca bavuga ati natwe dutegerezwa kujayo wimvira ko ari nka hamwe bishitse mu giteramo canye Dramati canke Bface aje bagahurira haje bakahasengera hariyo impact vyotanga baje bajya sinzi hariho aboza kwera bakunda Dramati gisigura bakamona uko nyene ariko mwuko kuza baje bakurikira Dramati birashobora guhinduka bageze mu ico gikorane kuko haba hari kirere giteye ubwoba urashaka kwibaza yuko waje kurikira Dramati ariko Imana nayo renye rya nyene yashatse yaciye kuri Dramati wowe ukunda yaciye ica aho nyene rero mico gikorane na Dramati Moni Rinoji bose boza abakristo bose bakaza bibaza ko bakurikiye abo oye ahubwo nyene Imana yaciye mwabo bantu kugira hamagarire benshi ba uzova yuhindutse uvuze ati mbega ba Dramati hoba hariho umunsi umwe iyaba vyadukundira ndetse mbere ahubwo mbere nimba bonanyumva nubu ndiko ndavugira hano ahubwo mbere iyaba vyanakunda kuko vyukuri hari abantu bataratahura burya ibicaniro kumbura amazina namwe vyitwa kumwe ariko uburemerezi bwavyo niho hari itandukaniro ryaho ahubwo nimba bariko baranyumva barahawe ikaze mbere bahawe ikaze ahubwo ngiriye ko ndanabatumira mbere bazoze ahubwo ntibanarindire iyo evenema ya 25 ahubwo bahawe ikaze na so dimanche nukuvuga no munsi uratumiye Bface ego nimba bashaka kunyumva ahubwo tuje hano ntituje gutumira abantu kanaka Yes nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'umwete mugano w'abantu umugano w'ibikogwa nuko another day another vibe ndakubwira ko no munsi vibe yacu yaduteruye ituzana neza na neza ku bakozi b'Imana ni kenshi bari bamaze iminsi bavuga bati mbega bwa butumwa duhora tubona bumwe mu mazi iminsi buri ko burakaburira ugwaruka aho ubona ko abantu bagiye batandukanye bariko baritabirira umuhamagaro w'Imana ko ravuga ati ubu nivyo ducamo byose tegerezwa kwibuka Imana nuko uno munsi nkuko mubibona nkaba ndi kumwe na Jean Claude niyo mwungere kurundi ruhande n'umukozi w'Imana baramuzi Jean Claude bagiye baramubona mu tuvideo tugiye utandukanye ariko arabwiriza ariko aravuga ubutumwa na cyane cyane aho ubona ko bavuga ko gwaruka nigoro mukunda cyane kurundi ruhande ndi kumwe na Kaneza Karine abo bose no batumire buno munsi reka duhere hariya kwa Jean Claude umukozi w'Imana ndakwakira cyane murakoze cyane nuguwe neza cyane gose tuguwe neza hajya abandi bamenyereye twe ku zindi TV baca bavuga ngo dusenge canke ariko jewe bakunzi ba Magic yasenze tutaratangura ikiganiro bivuze ngo yasengeye ikiganiro sinzi birashobora gushika ariko banza duhere hariya mushiki wacu nawe abanze tuanze tumwakire karibu cyane Karine ego murakoze ego muguwe neza cyane hajya ukiva muhira abantu batatu bakubwiye kuberewe ni bande umwe gusa inde Pasteur tugiye mvuye kwishuri aya muravye gende bayo wa kabiri ababibona muri commentaire bace bandika nuko Karine hajya nawe usanzwe wemera yuko ari nkamwe twosengera mu kiganiro ko ari uwo vyofasha kugira hariya pastor acagira kasenga oya imbere yuko ukora ikintu baza kugisengera ava ukagitegura ugategura ikirere hama uza Saint Esprit uri kurongora mu ico kibanza murakumva ako kantu nubize ngo iyo amasengeje pastor yasenze tutaratangura ikiganiro bivuze ngo ubunye nta kamaro ko gusubira gusenga oya twasenga igikoko nukuvuga ya masengesho ni yaza kudufasha gushika n'ubu ego nuko Pastor karibu cyane kuri Magic cyane ubugira kandi murakoze cyane mugana hama mbere yuko dutangura ikiganiro turashaka kumenya benshi hari amajambo yagiye ravugwa bigiye bitandukanye zica kumbuga ngurukana umenya ati kubera iki ugwaruka cyane cyane abajene ari bakunze kuza mu rushengero rwanyu bariko baranagwira ku bwinshi uwo bari ubwahe buryo ukoresha kugira wikaburire imitima yo gwaruka murakoze cyane kumbaza ico kibazo
cyambere nagira mbwire abakunzi ba Magic Channel tubaramutsa kandi tubabwira ko tubakunda. Cya kabiri murakoze kumbaza ico kibazo mumbaje muti mbega kubera iki ugwaruka arigo rukoragwirikana mu ishengero rya Amazing Miracles Church. Ntaradugira kuri iki kibazo, nagira mbwire abatahora batuzi cyangwa batahora badukurikirana, twaje tuva mu ishengero rya Amazing Miracles Church ryahora rikorera mu Kabondo, ariko kubera ko umwami ariko aratwagura cyane, kuko umwami aturi imbere kandi aturi inyuma, ariko atuyoboza inkoni yayo y'urukundo. Mu yandi majambo aduhoza ko amaso ku murango no mwijoro. Rero ubu twavuye mu kibanza twahora turimwo, ubu twimukiye mu Ngagara muri quartier Nef, ahahoze sale ya Vyizigiro Center, ubu niho hari ishengero ryacu. Rero imbere ko nishuri iki kibazo murahawe ikaze, ntibaze batumbere iyo twahora, ariko ubu turi muri quartier Nef, ahahoze ku sale Vyizigiro Center, ubu niho hari ishengero rya Amazing Miracles Church. Rero mumbajije ikibazo muti ati kubera iki ugwaruka ariko ruriko rurabagwishigwe rutwitabira. Ariko nkosoye gato, ego nibo benshi, ariko kandi n'abakuze barimwo. Novuga yuko baza imice yose, harimwo abakuze n'abakiri bato, bose baraza. Novuga yuko turi mu gihe cy'ubuvugishwa, turi mu gihe cy'ishengero, aho vy'ukuri abantu bariko barakangukira, bariko barumva ijwi ry'Imana cyane. Rero ahantu hose Imana iri kiravugira, barumva ijwi ryayo, hama bakagenda baharondera, kuko intama burya zikurikira umwungere. Rero iyo umwungere ari mwiza, iyo umwungere ari kararera intama neza, burya nyene ziramwegera. Akarorero, burya wewe nimba waratugendeye ukumva ijambo ririko riragaburirwa muri iryo shengero, vy'ukuri ukumva urafashijwe, burya mugenzawe ushitse muhira cyangwa ushitse ahandi ntibikukundira yuko wigumiza mu ico kintu wabonye, usanga wamutumiye. Rero nuko ishengero ryacu riko riraguka, kandi tubishimira Imana, kuko ni Imana ya bitanguje kandi ni nayo irishigikiye kugeza Yesu agarutse. Bimwe mu bintu tumaze iminsi tubona, nuko umuvuduko uravuze ati gitabira na bose, ego n'abakuze ntitwanse ko barimo, muga urabona ko inguvu biriko birazamo muri no minsi. Eglise ya Miracles benshi cyane cyane ugwaruka, urabona ko ari go baza barashirako no ku mastatue bavuga abafana ba Yesu. Urabona ko umenga hari ukuntu abajene bariko baravyorosha, hari ukuntu bariko baragerageza kwinjira cyane, aho ubona ko benshi tubonanye ku mbuga zigiye tandukanye banditse ati muraraba neza, canke bo babakurikirayo bwa buvugishwa, bamwe bavuga ati cakira amavuta, cakira imiduga, ati canke bo bafise ibindi bintu bakurikirayo. Bashaka kumenya rero wewe nkawe uri kurabona uno muvuduko ugwaruka cyane cyane abajene bariko barashiramo, biyumvira ko ari kuki kuri eglise yanyu? Murakoze cyane nyakubahwa menyesha makuru muganwa kumbaza iki kibazo. Ikintu cyambere no tangura gukosora, ishengero rya Amazing Miracles Church, c'est vrai urishize mu majambo y'ikirundi, ni ishengero ryizera ibitangaza kandi bitangaje. Tuvuze ibitangaza kandi bitangaje, si ishengero sahantu umengo vy'ukuri abakristo bariko baregwa canke turiko turegwa ni n'ubuvugishwa nkuko bivuze. No, Bibiliya iravuga muri Jean 4:23, mu kirundi Yohana 4, Yohana igice cya 4 ku murongo wa 23, haravuga ngo ari kwigihe kiza kandi kirashitse, ngo niho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, ngo kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Bisigura ngo vy'ukuri twebwe ntituriko turarema mu mitima y'abantu ubuvugishwa
canke ibitangaza n'ahantu ijambo ry'Imana iyo uryizeye ryo nyene riraguhindurira ubuzima rikarema igitangaza muri wewe nico kuko ibi turiko turavuga vy'ukuri twese tukihatangura twaje dufise ugutahura gutandukanye twaje dufise ivyiyumviro bitandukanye ariko tumaze kuhashika kubera ikirere c'imwemu kiri hejuru y'iryo shengero mu yandi majambo kubera ko ijambo rihari batwigisha kwirimburira ijambo kubaho iki jambo ry'Imana rikubwira apana kubaho igitangaza wewe unkorera ishengero bariko baturema bariko batwigisha kubaho ubuzima bw'ijambo mu yandi majambo rero iyo tubayeho ubuzima bw'ijambo iryo jambo lituzanira igitangaza riduha kwizera ivyo tutarabona mugabo kandi bikaducikira ubuzima rero umbwiye uti ikindi kibazo ati kubera ko abajene bashiraho ku mastati ugasanga bariko bavuga bati ngo abafana ba Yesu nibaza yuko abo saho mwishenge rya Amazing Miracles Church kuko abo mwishenge rya Amazing Miracles Church dufise ipfuhe ryinshi n'impuhwe nyinshi zo kubona benshi bariko barapfa bishwe n'ivyaha tukumva umengo vy'ukuri ubu buzima twakiriye tukumva umengo tubabonye bariko barapfa bariko barabaho ubuzima atari ubw'Imana yabageneye twumva umengo vy'ukuri twebwe dufise impuhwe zo kubazana kuri Kristo ni nayo mpamvu turi hano kugira ngo na wa wundi ari hirya y'igihugu yumva ijwi ryacu bimwe birivuga ngo ngiri ijwi ry'usemerera mu bugaragwa kuko muri twebwe twaje hano twinjiye muri iryo shengero vy'ukuri bamwe tudafise ivyizigiro vyakazoza dufise kumbure twarakomerekejwe hirya hatandukanye ariko tumaze guhashika twaharosa amahoro kubera ko ntibatwigishije vya bitangaza ntibatwigishije kwizera ubuvugishwa ni bwiza ntabwo tubwanse ariko twarigishijwe kwirimburira ijambo ry'Imana maze iryo jambo ry'Imana ikatuzanira ubuzima dukeneye ngaha muri nosi tukabaho twidegemvya turamahoro kuko twubakiye kuri Kristo murakoze nuko hariya nongera mbaza Karina wacu bimwe mu bintu dukunze kubona nuko abigeme aribo bantu ba mbere ntitwavuga ko aribo benshi ariko nibo bantu bagerageza gukwiragiza cyane iyo habaye nk'ibintu vy'ibikorane iyo habaye nk'iki nuko twarabonye ko mufise igikorane itariki 25 Karine ubona gute ugwaruka go muri eglise yanyu bariko bashiramo umuvuduko ungana gute kugira ngo igikorane kize citabira abantu benshi uvuze ko ashaka umuvuduko ungana gute umva ushatse kumbwira ushatse uvuze ko ashaka umuvuduko ungana gute ushatse kuvuga ingene babipiblia ingene bakira cyangwa bagerageza gukwiragiza ibintu vya eglise yanyu nkuko pastor yabivuze eglise yacu basi dusimpuwe y'abantu bariko basinovuga bariko barapfa bataramenya Yesu rero nk'umuntu asengera muri Amazing Miracle Church ni vyiza yuko nyene haba ama réseaux sociaux yanje yose nkoresha buri muntu wese ankurikirana ntegezwa gushaka ico kintu kugira baze ntihagire umuntu yumva nyene mu bantu butwa tuzinanye yumva yuko navuga gute ategereze kubibona basi akaza kumviriza iryo juri kubera ukuntu uvuze abakobwa sincèrement nibo bantu navuga gute bari osama danger menshi rero wewe ukijijwe nk'ubu par exemple wewe nyene uje kundondera ubunamfisa gakiza ugira iki ucugerageza kuza kuraba ku gakiza kugira swati urashobora kuza kubera nyene ushaka gukizwa cyangwa kugira ushoboye kunyepressiona kubera iyo aho hantu basengera wumva ati nanje sigensengera ayende mu frère ugacutangura kuvuga ya majambo ariko umaze gusanga réellement naramaze kwinjira mu ijambo wewe uje kundondera naje
ndakwereka ya nzira nacamwe kugira nawe uhindure ubwo buzima mico gembe ndagutoye atabuzima ufise. Yego. Nuko tuba dushaka kumenya akenshi iyo tubonye abaririmbyi bagiye batandukanye canke abantu muri entertainment haba kimima amareresi baje gusengera iwanyu baraheza bakabiposta bakavuga ati twagiye muri amazing church twasanze hari ubwiza ntimurabona kumenga biraheza bigatira attention n'uwundi akaca ashaka kuza iwanyu mwimvira ko ari bwa butuma mwavuze canke baba babonye vyamamare babantu baje kwasengera. Jene baza ko bakurikira ubutumwa. Yego. Kuko hari ubutumwa sizi hari ubutumwa nyene baraturera mu ijambo batwigisha ijambo buri mwanya niryo twifokariza ko kugira ubuzima bwacu bubandanye. Nuko pastor kurundi ruhande tumaze iminsi tubona bimwe mu biriko biratuma abavyeyi bariko baranahaguruka ndetse n'abandi bagiye batandukanye kavuga ati bino bintu biriko biraza kundi murindi. Turi mu gihe tubona abajene benshi bariko barakora ubukwe bariko barakora ama mariage bakubaka ingo zabo ariko ntizishobore kurama mu mwanya muto hakaba ama divorce. Wewe nk'umwe mu bantu baheruka gushinga ubwabo cameraman hari ari karavyere kari akantu mubona kabri asaka gusa ndiko ndababwira nuko mbashaka kumenya wiyumvira ko ari cyahe kintu coba gituma uno munsi tuguma tubona ingo nyinshi ziguma zisambuka. Murakoze cyane ariko mu nkundire ico ndakigira ikibazo ca kabiri ntangure nshigikire uyu mushikanje ngaha ku kibazo mwariko muramubwiye muhejeje kumubaza kijanye n'iki gikorwa cha evenement twimirije itarike 25 z'uku kwezi nyene kwa kane mu kibanza ca Amazing Miracles Church nkuko twahababwiye tugitangura ahahoze sale Vyizigiro Center muri quartier Nef. Nagira mvuge ikintu ca mbere umutima wa mbere udutera guhimbaza nuko data bikeneye si twebwe ubwa mbere tubikeneye ni data bikeneye. Rero impamvu turiko nkuko verse mpejeje kuvuga yo muri Jean Claude 23 wari kigihe kiza kandi kirashitse ngo aho abamuhimbaza data bakwe kumuhimbaza mukuri mu mpwemu no mukuri. Mu yandi majambo turi mu gihe c'ishengero yaho duhimbaza data mu mpwemu no mukuri. Woshobora kumbaza uti mbega kubera iki muhimbaza? Inyishu nuko data bikeneye. Rero amashimwe data arayakeneye. Mu yandi majambo si twebwe ba mbere tubikeneye ni Imana ibikeneye. Rero nuwo mutima uzoburi kuradutera guhimbaza. Cangira ko ntumira muntu wese uri kuradukurikirana aho uri hose vyukuri ushobora kuba ari rya mbere wumvise Eglise Amazing Miracles Church. Vyukuri ndaguhaye ikaze mu cubahiro cawe Imana yaguhaye n'abamenyesha makuru bose turabahaye ikaze vyukuri kugira ngo muze muhishikire kuko ikintu ca mbere no kubwira turazi Paulo na Sira turazi igihe bari babohewe mwibohero bari ahantu vyukuri kumbure ivyizigiro vyabo vyari vyamaze gutakara aho mbere bari basigaye bavuga ati none ni giki kizodukura aha hantu. Mu yandi majambo hari ahantu hagoye bari babohewe mugabo muri bo Bibiri tubwira ngo haciye hazamuka uguhimbaza. Mu yandi majambo indirimbo n'amashimwe byace bitangura kududubiza mu mitima yabo ngo baca batangura guhimbaza. Ngo batanguye guhimbaza ngo iminyoro yari baboshe ngo ikiracyagagurika. Inshuti mukundwa wewe uri kuradukurikirana aho uri hose ndagutumiye nimba ivyo vyarashikiye Paulo na Sira hari mu isezerano rya kera ubu turi mu isezerano rishasha. Bisigura ngo ivyo bitangaza Imana yakoreye Paulo na Sira bari mwibohero uyu munsi nivyo Imana izogukorera wewe nyene uzoza muri ico gikorane. Rero twaje hano kugira ngo mu yandi majambo tubatumirire kuzotwitabira kuko ikintu twiteze nuko dukeneye uruhande runini cyane ruza kudufasha guhimbaza Imana kandi uze witeze kubohoka. Ushobora kuba wari uboshwe n'impwemu y'ubusambanyi, ushobora kuba wari uboshwe n'ibibazo bitandukanye, ushobora kuba wari uboshwe n'ibintu kanaka kumbure wagerageje guheba biranga. Za witeze igitangaza cawe ico no kugarantisa ukuzoza si kuzosubira inyuma.
uko nukuri uzoze witeze igitangaza aho nyene wewe ubona wagerageje bikanga wewe niwuzi mugabo uze witege ko muri uko guhimbaza Imana izobirikira delivra imitima y'abantu. Turafise umutumire adasanzwe vy'ukuri benshi baramuzi muri kino gisagara ca Bujumbura. Vy'ukuri Imana irikira mukoresha mu buryo budasanzwe. Numukozi w'Imana umuririmbyi Dongile benshi baramuzi vy'ukuri niwe azoba ari karaturongora bafadikanije na the sounds of miracles n'abaririmbyi yo muri iryo shengero nyene rya Miracle Church. Nukuri ikirere kizoba kihari nta kuntu na kumwe bizokundira ko umuntu yinjiye aho hantu azosohoka uko yaje. Rero muhawe ikaze. Ikibazo ca kabiri murambagije muti ati mbega kubera iki nka wewe duherukana uri umusore ati kandi tukuravye umenga uracari umujene ati mugabo wanavuze ati kajya kantu kameze ukuntu babibone ego Karine ntakambaye ariko murabona vy'ukuri Imana yarabikoze natwe ubwacu nta ruhara runini twabigizemo. Kimwe gusa twarasenze hama dusenze Imana yatwugura amaso. Ico twasenga aho hanze hari inkumi nyinshi ndetse mbere no mwishengero barahari batari bake, ariko twarumva yuko vy'ukuri ikintu ca mbere ntidukwiye kurongorwa n'umubiri, ariko mu gihe umuntu akeneye umufasha kuko Bibiliya iravuga ngo umuhusha tunga ahusha umugore. Ico bagombye kuvuga ngo igihe wirongoye ukaraba kubiboneka, ukaraba beauté naturelle, ukaraba ibi by'inyuma umuntu abona vy'ukuri Bibiliya ni nkaho yari iradutegura itubwira ngo aho oyo urashobora kweshuwa urashobora gusanga wihenze ati kandi iyo wihenze kumufasha ati burya n'ubuzima bwawe urahejeje kubwonona. Rero natwe turashima Imana ko Imana yaturongoye kandi katurongorera ku rubavu rwacu kuri Eva wacu tukamumenya. Hama mu mwaka uheze kumbure ntitwari bwamenyane, ariko uyu munsi Imana yaradushikanye mu cicaro ciza aho twicaye tuguwe neza. Amaso yacu ntakiraba hirya no hino vy'ukuri. Turafise abadufasha umurimo w'Imana naho batari ngaha aho bari. Iyo twabasize baraza umurimo turiko bariko baradusengera. Wanabajije n'ikindi ati mbega kubera iki uyu munsi abajene benshi bariko baragira amadivorce ati mbega mwishengero ryanyu ho ivyo bintu ntivyo bihari kumengo iryo shengero nyene n'abajene ni benshi. Sinibaza umuntu ari musi y'umutamana uri hano. Navuze ko turi mwishengero ryitwa Amazing Miracles Church. Vy'ukuri ni shengero twizera ibitangaza kandi ibitangaza twarabibonye. Naje wico nyene n'igitangaza cyambayeko kuba waramuronse. Ego kuba naramuronse cyo n'igitangaza. Ibintu vyoroshe mugabo hamwe no gusenga Imana irabikora ikaguhuza n'uwawe. Rero nukuri mwishengero ryacu sinibaza ko ivyo bintu bihari muri rusangi imbere yuko duhitamwo. Hariho ama evenement ategura abakiri bato abajene mu mashwa ukuntu bakwiye kugira shwa ko badakwiye kurongorwa n'ibiboneka, ariko bakwiye kwisunga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana igihe cyose wirabiye mu cirore ijambo ry'Imana bigutera kubona n'uwo mukwiranye n'uwo muzobana. Burya nakarorero gatonya ngira ntange nimba Imana yarampamagariye mu bijanye na entrepreneuria nakarorero ibijanye no gukora ivyanje, burya mbwirizwa kubona urugezo ndiko canke ndiko ndakoreramwo cambona n'uwo muntu azoza kumfasha kuko numufasha. Abwirizwa kubona uwo mufasha azoza kunshigikira kusapotinga muri kino gikorwa Imana yampaye kijanye no kwikora ivyo nyene ndiko ndakora, kuko sinoshobora kuba ndiko nkora ivyo ngo ce nzana uwundi muntu nawe atavyumva. Maze kuzana umuntu atavyumva mu yandi majambo tuzosekana. Tumaze gusekana ni vya bindi wavuga hacabaho kutumvikana, umuriro uratse, divorce aho nyene nico kiba gisigaye. Rero mwishengero ryacu rya Amazing Miracles Church hariho ugutegurwa. Uyu ntimumubone vy'ukuri wo murabira mu bigaragara,
ukamuraba kumengo ni muto ukamuraba nyene amaso yawe ashobora kujija ariko vy'ukuri mu mpemu yiwe ndizera ko vy'ukuri nimba ari musi y'amavuta n'ukuri y'ibitangaza bitangaje aragutse cyane mu yandi majambo uye aramaze kumenya uwiwe wariwe kuko turaregwa ku buryo tudashobora kweshua ku buryo tutazogira isheke muri ivyo bintu rero majambo make ababikora abo bishikira mu yandi majambo ntibahaye akaryo mpemu yera ngo abarongore birongoye bahuye n'umwigeme kanaka canke yahuye n'umusore kanaka arabona kubigaragara hama kundi ivyo bintu ntiyakunze umuntu yakunze ibintu canke yakunze ivyo abona rero ivyo iyo bihindutse abadosi abaye dosi umutima w'ucu ukomereka umaze gukomereka hacakurikira ivyo bindi vyose kubera ko ntiyakwezwe kuko abantu dukwegwa n'ikijambo ry'Imana itubwira no kumubona ko aje kudufasha aje kunshigikira mu gikorwa umwami yatanguje muri jewe uyo pemporte ibibazo mucamwo muguma mufatanya amaboko nuko ugerageje kutwishura ku ruhande rwawe ariko mbashaka hariya kuri Karim nawe atubwire biri muri bimwe mu bantu abakuntu bakunze kuvuga ko igituma ingo no musi ziriko zirasambuka cyane mwebwe abakobwa mu ma eglise agiye atandukanye murahamagara abahungu ati uradusenge wa muhungu yashika akakudraga canka kurondera ukanka kumwankira canka ukareka kugira ngo abanze akizwe ariko ibintu vyagera imbere ukatusanga ntibiriko biragenda neza biri no muri bimwe mu vyo cyane cyane abahungu bagiriza mwebwe abigeme haya kuri Karine we avyakira gute je urakoze kico kibazo bibaza ko muriko muravuga nka wewe par exemple wokizwa kubera je ndakubwiye ukizwe kugira tubane sivyo basi tugirane alors que gukizwa ni décision ufata ukimata basi ugaheba vya bindi ukimatanya n'ijambo ry'Imana rivuga rero wewe uburiko ugira basi nka kujyana uvuga gute si cash urabadoshi mu ma décision usanga uri kurafata rero wewe wifokari yuko uje gukizwa mu isengero kubera jewe ndahari kubera ushaka jewe utandose agakiza kawe nukuvuga kari penche kuri wewe jewe alors que Jesse baraguhamagariye ukizwe pour le moment uwo mwanya nyene bashaka urumva uve mu bwo buzima mbona bubi bwakugize nabi byakunaniye kuhindura ube mu bundi ubuzima bw'umunezero nawe ubwawe nyene ubuje kurondera ico kintu zeye rero ikintu mpamagarira abajone ba kino gihe ntukizwe kwera ushaka ikintu kizwa kwera ushaka ubugingo bushaje kwera ushaka kumva yuko biriya byaha byakurambiye ushaka kunwana n'Imana kanshi je jambo nifokariza ko gose ni nayo verse ngira ngo natangwe kumenya yo muri Bible iri muri Matthieu 5:13-16 tube umuco w'isi n'umunyu w'isi sishaka ubu umuco n'umunyu ntazi ijambo ry'Imana ntegeka gukora sinoshaka guhamagara wowe ngo ndakubera umuco ntazi icimana iri kiramagara ko ntegerezwa gukorera kuri wewe rero ubu uye abantu banshi ntibakizwa sincèrement twese abajone normalement turakijijwe twaratuye ko twakijijwe twese twarakijijwe twaratuye nibwo buzima abantu bose tubayeho neraje imbere nerangiri alors que hari ikintu tigera wiyumvira ije ntambwe wagize yo guhaguruka muri eglise ukaturuka avuga ko no munsi wakiriye agakiza ni nayo shitani yahagurukanye x2 kugira igusubize hasi donc tabaye prudent usanga bya bindi byose na ya majambo watura atacari karakumara ugasanga uguma badose mu buzima bwawe alors que vraiment ukeneye gukizwa uha umwanya munini Saint-Esprit uha umwanya munini Imana ni nka kujya wewe ushaka kumenya ntushaka kumenya ntaguhaye umwanya kandi nawe utampaye umwanya nuko rero ushaka kumenya ico Imana igutegeka uyiha umwanya gisigura wahora unwa inzoga arico kintu cambere wakora gusumba ibindi byose uraba filme ubu yahagezwe gukina kadege akaba ari byo bintu wirirwa ku mwanya wo ivyo rinoje yaririmbiye Monia barivyo waba mu mwanya wose bijya byose urabihagarika ukavuga ati uye ico nakiriye ntegerezwa kukimentena umva ntegerezwa kuyi ndazi kukigumana rero ucufata bijya bintu byose ugasenga ugasaba Imana ikakurungikira Saint-Esprit akakurongora ivyo byose usanga warabihebye nyimba à la base wari wakije kora waza ko arujya mukobwa uzocuronka
ariko au fur et à mesure uko wahebye vyose ugaha umwanya Imana iragufasha nawe mukobwa ukamibagira ukazoronka ubundi bisezerano ukibagira wa wundi yagutuma ukizo kubera wahaye umwanya Imana ikagutahuza igituma we wakijije bihora bishika nk'ubu tubonye bamwe mu baririmbyi yaba Bface yaba ba Dramati yaba babarinoji bamu nyafre n'abandi bagiye batandukanye bagiye gusenga ahantu hama bakabishirako urabona kumenga biraheza bigatuma gwagwaruka na babandi bacho bavuga ati natwe dutegerezwa kujaye wimvira ko ari nka hamwe bishitse mu giteramo canye Dramati canke Bface aje bagahurira haje bakahasengera hariyo impact vyotanga baje bajya sinzi hariho aboza kwera bakunda Dramati gisigura bakamona uko nyene ariko mwuko kuza baje bakurikira Dramati birashobora guhinduka wageze mu ico gikorane kuko haba hari kirere giteye ubwoba urashaka kwibaza yuko waje kurikira Dramati ariko Imana nayo renye rya nyene yashatse yaciye kuri Dramati wowe ukunda yaciye ica aho nyene rero mwico gikorane na Dramati moni ari noji bose boza abakristo bose bakaza bibaza ko bakurikiye abo oye ahubwo nyene Imana yaciye mwabo bantu kugira hamagarire benshi ba uzova yuhindutse pastor dukunze kubona bimwe mu bintu abakozi Imana bakunze kuvuga ati tugiriranire urukundo dufashanye dufasha abandi twereke bwabo Imana ati muzomenyera abakristo kuvyo bamba uno munsi dora tubona hari ukutumvikana hagati y'abantu bagiye batandukanye haba mu bajeune canke mu mareresi agiye atandukanye canke muri aba baririmbyi ntimuriyumvira ko hari umunsi muzokora igiteramo hama mugaheza canke igikorane cyo guhimbaza Imana hama mugaheza mugatumira babandi nyene mukababwira ati nimuze namwe ni jambo ry'Imana nubwo usanzwe uririmba indirimbo ko nabo bavuga ko batanga ubutumwa kuno munsi akarorero dusanzwe tubona umenga hari kutumvikana hagati ya Dramati na Bface nkamwe pastor yuca tumira ati Bface ndagutumiye uno munsi uzoze na Dramati uzoze hama muzosenga Imana muri hamwe ivyo bintu mvira ko hari umunsi mushobora kuzabikora murakoze cyane kumbaza ico kibazo icambere no menyeshe bariko baradukurikirana ngo mangaruka cyane kugira ngo iri shengero ryacu ryinjire mu mitima y'abantu bariko baratwumva ishengero rya Amazing Miracles Church kimwe ni ishengero ryizera ibitangaza bitangaje ikindi icatumye ribaho ni ishengero ryubakiye ku rukundo ni nayo vision ni nayo novuga ko iyerekwa rihagaze ko nuko tugiranira urukundo ubwo rukundo rero ntirugarukira mu ishengero Imana yadutumye gukunda abantu bananijwe n'ivyaha abatarakizwa n'abandi bose kugira ngo tubereke wa rukundo ngo niho bazotumenyera ivyamwa twamwa ko ari vyiza no ko ari bibi mugabo igihe cyose ntanze akarorero wewe ntiwoba unkunda ngo hama ngo cenda kwanga burya icuri kurambi bako kikugaruka ko kigwiriye cyane ni nayo mpamvu impamvu ishengero twubakiye ko vy'ukuri umutima wa mbere baturemamwo ari umutima w'urukundo gukunda benshi bariko barahona gukunda n'abandi bose iyo niyo pfuhe niyo umwana w'ishengero wese agendana kuko jewe nshikiye umuntu ataravuka ubwa kabiri ikintu cambere urukundo rwa mbere ndamukunda nuko ndamubwira uwo Yesu nuko ndamubwira n'ibitangaza yankoreye uvuze ati mbega ba Dramati hoba hariho umunsi umwe iyaba vyadukundira ndetse mbere ahubwo mbere nimba bonanyumva nubundi ko ndavugira hano ahubwo mbere iyaba vyanakunda kuko vy'ukuri hari abantu bataratahura burya ibicaniro kumbura amazina namwe vyitwa kumwe ariko uburemerezi bwavyo niho hari itandukaniro ryaho ikirere rero cy'ahantu hari gicaniro burya impact iza kuba muri aho hantu iza kuba yisunze ikirere kiri aho hantu kiremye aho hantu burya ikirere kiri ku gicaniro ca Amazing Miracles Church kiraremereye cyane ahubwo nimba bariko baranyumva barahawe ikaze mbere bahawe ikaze ahubwo ngiriye ko ndanabatumira mbere bazoze ahubwo ntibanarindire iyo evenema ya 25 ahubwo bahawe ikaze na so dimanche nukuvuga no munsi uratumiye Bface ego nimba bashaka kunyumva ahubwo tuje hano ntituje gutumira abantu kanaka twasibye twatoya amazina tuba tuje kugira ngo
iri jwi rigere ku mpande zine z'isi. Turazi amashengero kanaka tuba tubona iyo habaye ama evenema, tuba tubona abantu bafata indege bakaza. Burya rijya jwi, burya bushobozi nibwo bwakoze ku mutima w'umuntu, yumva yoriha itike y'indege, aje kumviriza iki, aje yiteze igitangaza, aje yiteze yuko Imana izo biri muri kijya kimanza. Natwe impamvu tubatumira nuko tuzi ko Imana yamana natwe kandi ihorana natwe, aho ishengero riba rikoraniye uhoraho abakoranye nabo. Rero niyo mpamvu tubahaye ikaze muri iyi event, mbere tubahaye n'ikaze guhera so dimanche bose batangure kuza kugira ngo babone iyi Mana turiko turavuga. Ni Imana atari bayari, ni Imana vy'ukuri. Ibi bitangaza turiko turababwira bazogira ko babibona, si kubw'inkomezi zacu, ariko ni kubwa mpemu w'Imana azobidushoboza, ndetse akabashoboza no kubakorera ivyo bitangaza vyose biteze. Rero tubahaye ikaze, nukuri bahawe ikaze iyo tarike 25 n'umurundi wese nuwe wakijijwe n'ubutakijijwe. Aho ntiturobanura kuko turizera ko ikirere kizo kiri ahantu kizokominika umutima w'umuntu wese, yumve yuko vy'ukuri nimba hari ingeso kanaka yari karagenderamwo, yumve yuko atabwirizwa kuva aho hantu adafashijwe kugira ngo atahiyidegemvye. Murakoze. Tukira aho nyene urabona ko na cyane cyane bakunze kuvuga bati abakizwa ba kinogi canka bino misi, urabona ko menga berekana urukundo hagati yabo ubwabo gusa, nkuko bari kuri bavuga ati twebwe dutegerezwa gukunda bose n'abari hanze. Niyo mpamvu twashaka kumenya, urabona kumenga harakarimbe bakunda kuca bashiraho bakavuga bati bajya bari mwisi, bajya bakora ibiteramo vyo mwisi, ukamenga nta kuntu batumira. Niyo mpamvu ndarinda kubajije, mbega mwebwe imiryango iruguruye, mbega nabajya nababandi bibona ko umenga ntiyoza uwo munsi arashobora kurekurirwa, mbega arashobora kumva ati nanje nubwo meze uko ndashobora kugenda. Niyo mpamvu nari ntanze akarero mvuga ati kuri aba bastare ukunyene hama hariho ukurimbi, uko abantu bakunda kuvuga ati bajya baratandukana, ati igiteramo cyateguwe na Bface canke na Dramati canke nande, ati nitwari twumva ko boza mu ngoro y'Imana. Wewe vyumva gute? Urabari kuriye barashobora kuza. Murakoze cyane. Burya ikintu ca mbere ishengero rya Amazing Miracles Church, Imana kuba yaratumye ribaho, ryaje kurondera ico nyene. Burya ntituriko turondera abantu bakijijwe, turiko turondera abantu nyene batarakizwa. Ni nayo mission, niyo mission dufise kuri inosi. Kuko ishengero ritariko rirakira abantu b'abanyavya kugira ngo bakizwe, iryo ntirikwiye no kubaho, ahubwo ryari rikwiye mbere no kugagwa. Kuko mission dufise nga kuri inosi niyo guhindura abantu bakaba bigishwa buhoraho. Mu yandi majambo, iki twabaye bakagicika, kuko mwitanguriro urabizi yuko Imana ibivuga ngo tureme umuntu ase natwe. Mu yandi majambo, akagakiza twakiriye tuba tugomba uwo muntu atarakakira kugira ngo akakire. Rero noroheje mvuze majambo magufi, ahubwo abo nyene nimba bariko baranyumva bahawe ikaze, ahubwo mbere banabaye na benshi n'ikibanza tuzokwagura, ahubwo mbere n'ikibanza kibaye gito abakizwa bohaguruka kugira ngo hicare hahabwe iteka abo nyene, kuko nibo dukeneye. Niyo mission dufise, ahubwo duhaye ikaze abantu bose n'uwo muntu yumva kumengo ntarimwo akikuramwo, je ndagushizemo, urahawe ikaze cyane. Uzuze kugira ngo wibonere ubwiza bw'Imana mu guhimbaza. Hariho muri Zaburi igice ca 50 ku murongo wa 3 Psalm 50 verset 3 niho havuga yuko igihe umuntu ari karahimbaza Imana nayo ngo biyihe icubahiro. Rero muntu wese uri kuranyumva, nukuri iri jwi uryumve kandi uri hagaciro, nukuri uhawe ikaze cyane. Itariki 25 z'ukwezi kwa 4 muri Eglise Amazing Miracles Church iri muri quartier nefu, ahahoze sare Vyizigiro Center, ni hagati ya Sodeko no kwa commune. Nibaza ko horoshe ufashe ibisi iva muri ville, no kuvuga ngo uca kuri ka municipal ugashikira Sodeko, hariho sare ya mbere ushikira yitwa Stadel, urayirengana ucushikira Eglise, bazobona noneho ni chapa pankarite ya Eglise yacu. Muhawe ikaze, ndazi uko muzoza siko bazosubira inyuma ameze. Nukuri
murakoze. nuko mu kurangiza duhereze hariya mushiki wacu nawe amajambo atatu canke ibintu bitatu ushobora kuvuga mu gutumira ugwarukana cyane cyane muri rusange unatubwira kugira kuri uwo munsi ibintu bizogende neza. Je numva ugwaruka nigo runtu amakuru anyaruka gusumba abavyeyi. Ugwaruka nigo rukoresha ama platform agiye atandukanye. Rero je numva aho buri mujene wese buri gwaruka wese azahitanane papa mama mwese duhurire mu Ngagara muri 9 muri eglise yitwa Amazing Miracle Church, isengero ryizera ibitangaza bitangaje. Nyene twese tuhahuriye tubone icyo abandi baducutse, haba ubutarakizwa haba uwakijijwe mwese burahaye ikaze. Nuko ugira kwisezera abakunzi ma Magic Channel. Murakoze cyane Pastor. Akajambo kagasunika rugi kugira dushobore kurangiza ikiganiro. Icambere dutanguye dushimira cyane Magic Channel yashoboye kutwakira muri kino kibanza. Vyukuri turizera yuko igikorwa muri ko murakora cyo kugira ngo ubutumwa bwiza bushike kure. Vyukuri turazi yuko Imana ntigabitanye kandi ntitetereza. Ico tubasabira kugira ngo vyukuri ijwi ryanyu rishike kure, kugira ngo igikorwa muri ko murakora muri uno bwami Imana ibahere ubuntu budasanzwe. Ica kabiri dushimiye abakunzi ba Magic Channel bose aho bari kuri nosi. Vyukuri tubashimira yuko vyukuri badutije kano kanya bakatwumviriza vyukuri kugira ngo Imana ibahezagire cyane, kandi tugira ko tubatumira kuzobana natwe muri iyo evenement yitarike 25 z'ukwezi kwa kane nyene mu kibanza gishasha ishengero rya Amazing Miracle Church twimukiyemo. Ni kibanza tugiye kugasariramwo, ni kibanza aho ubwiza bw'Imana buzotemba. Rero muhawe ikaze kugira ngo muzoze muri benshi. Ico mwoza mwiteze cambere nukuza mwiteze igitangaza kidasanzwe ku buzima bwawe. Reka mbere mpindure, nukuza mwiteze ibitangaza bitangaje ku buzima bwanyu. Ingeso zase guhera, ibintu vyose ubona yuko vyanse, nukuri ni washika muri ico kibanza. Ndazi yuko ntimuzosubira inyuma uko mwaje, muzotahana umunezero, muzotahana vyukuri ubuzima bw'Imana muri mwebwe. Kandi ndizera ko inyuma ya event ukuzoza muri iyo evenement hariho inyota izobandanya kududubiza muri mwebwe y'ugukunda umwami. Kuko ngiriye ko nsigura ama evenement nkayo araba, ariko ico twiteze tuzi nuko hari kirere. Iyo abantu bari ko barahimbaza bibera muri sare, ariko ntibiherera muri sare. Ico tuzi yuko inyuma yo guheza guhimbaza hariho inyota yo gukunda umwami izoshishikara idudubiza mitima yanyu. Kandi biriravuga ngo iyo tumuhimbaza mu mpemu no mukuri ngo biraduga bigacikira umubavu umotera neza uhoraho. Rero turangije tubashimira kuri mwebwe mwese mwadukurikiranye. Vyukuri tubaha nikaze tubatumirira kuzokwifadikanya natwe muri ivyo bihe bidasanzwe umwami azobarika dukoresha. Tugiriye ko kandi dushimira n'abashoye kutwakira abamenyesha makuru ba Magic Channel kugira ngo vyukuri umwami Imana akomeze kubagira neza, kandi namwe turabaha ikaze. Murakoze. Nuko ndakubwira ko nyuma yo kuraba kino kiganiro aho uri hose commentaire zanyu zabiduhanura zabidufasha biraheza bikatwubaka. Ndakumenyesha ko twari kumwe na Jean Claude, niyo yari karatubwira ku rundi ruhande yari yazanaye na Karine. Ndakubwira ko ni itariki 25 atari izo gusiba aho kuriye gushika kugira ibintu bikomeze kugenda neza. Asante, ciao ciao.